Nkeka ko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi, Réveil National pour la Promotion d'Équité canke kanguro ry'igihugu riharanira ukungana kw'abarundi bose imbere y'amategeko. Mudukurikirana muri mu gihugu hagati canke hanze yaco mu mpande zine z'isi dutuyeko. Muradukurikirana muciye ku rubuga rwacu rwa YouTube, mukadukurikirana muciye ku mbuga za WhatsApp, konge mukanadukurikirana muciye ku mbuga za Twitter na Facebook. Aho hose mukaba mushobora kuhahurira n'ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe Renape Burundi. Hari amakuru amaze iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi aho yemeza ko mu ntara ya Kayanza umugwizatunga Ndagijimana Vincent ashobora kuba bangamiwe yuko hari abacuze umugambi mubi wo kumugandagura. Ivyo kemezwa n'umumenyesha makuru yigenga ndetse akaba asanzwe ari n'umuvugizi wa Ndagijimana Vincent, ahavuga ko yacukuye akaronka amakuru yemeza ko uwo mugambi ari impamo yuko uwitwa Bigirimana Claver Batazira Jimmy ndetse yahoze ari no mu bakozi ba Ndagijimana Vincent yuko yaronse amajwi yiwe ariko arapanga n'uwundi mwene gihugu uwo Nduwimana Kenny Claude Nduwimana yemeza ko atashoboye kumenya amazina yiwe, ariko muri Renape Burundi tukaba twarashoboye kuyatohoza dusanga n'umupolisi azwi ku izina rya Eric Ndayishimiye. Ayo majwi nyene abandanya yemeza ko barimo barapanga kugandagura uwo mwene gihugu Ndagijimana Vincent, ariko tukaba twarafashe umwanya wo kuja gutohoza tumenya inkomoko y'ayo majwi nico yaravuye ko twitaho kurondera uwo Bigirimana Claver Batazira Jimmy tumubaza ivy'iryo jwi, aremeza ko ari gwiwe, ariko araduhakanira ko insiguro bahaye iyo audio yuko atayisisana n'ubutumwa yari karatanga, kuko yahavuye anaduha n'inimero zo barimwo baragiranira ikiganiro. Uwo nawe akaba ari uwo mupolisi nyene bita Eric Ndayishimiye, muraza kubumviriza muri kino kiganiro. Ayo makuru nyene ntawe yafyinisha kuko hari abaza bamaze kuyapfungirwa, aho twotanga akarorero ko witwa Mbonankira Charles, umurimyi mworozi azwi mu ntara ya Kayanza no mu ntara ya Ngozi, kizo ntara zibiri aziranguriramwo ibikorwa bidasanzwe vy'iterambere mu vy'uburimyi n'ubworozi. Uwo Charles Mbonankira uno munsi akaba arumanije imisi irenga 33 ari mu mpimba Ingozi. Uwo nawe tumurondeye yatubariye yuko yagirijwe ibi vyaha bikurikira nk'uko mumwumva muri ano majwi yiwe. Amahoro Mutama Mbonankira Charles. Amahoro neza. Ego, cyo muvugana ni Prophet yo muri Renape Burundi. Ego. Tubarondeye kugira tubabaze, haraciye igihe hatsitsidikana amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi, bana telefone na mu miryango wawe batubwira yuko ari mu mpimba. Twifuza kumenya mwabajijwe igihe mwafatwa kugezwe ibohero byagenze gute, mwabajijwe iki? Bambaje yuko ngo nzi abagomba kwica Ndagijimana Vincent, namuhamagaye ku rusenga ngo ari 3 z'ijoro. Cyangwa akonze bagomba kumwica, kubw'ibyo buce ndamusaba yuko yari kwiru witwa Ndorenga Deo ari mu gasho, kandi bacamusubiza ku bikorwa byiwe byo kwimba ubutare. Hama Ndagijimana ngo ataye bakwimba ubutare, hama ngo nande ngacambuza abo bantu bagomba kumwica. Ikindi kigira kabiri ngo jewe ngo n'umuntu nishira hejuru, ngo nzi ngo nerekana ko nzi kuburanira abantu, ngo uwo hejuru. Nicyo kigira kabiri. Nta kigira gatatu bakubajije? Nariho n'ikindi ariko sindavyibuka neza ko byose ibintu by'iremenanya nyene, uko ibintu utazi nyene nasubira ko byibuka. Hariho ikindi kimeze nk'ico ngo jewe ko noba
ni mu bantu ngo baremenageza ibintu by'inzego gutyo ngo kurementanya ngo havuga ngo ndashoboye ibintu. Burya hari uwavuze ati uko inkende irushirizaho kwimanika mu bushorishori bw'igiti niko irushirizaho kwerekana ubwambure bwayo. Kenny Claude Nduwimana umuvugizi wa Ndagijimana Vincent ati ntibazokunyicana ncitwa umukozi wawe ko namenye abagomba kukugandagura. Kenny Claude avuga muri ano majambo. Nubwo biruko iyo mugwiza atunga mwa kino gihe arabangamiwe n'akazi k'abagomba kumugandagura. Mu byo twatohoje dukoresheje ubuhinga buhanitse bwo kurondera amakuru, tukaba twahavuye turonka amajwi y'umwe mu bavuka ku mutumba wa Kivuvu muri komine Kabarore, ahari imbere y'icicaro ca Societe Komebu na BME. Uyo nawe akaba ari imvukira yo kuri uwo mutumba. Mbere nkuko twabimenyeshejwe n'abene gihugu bo kuwe mutumba, bakaba batumenyesheje ko nawe nyine ubwiwe yigeze kuba umukozi wa societe maze ariba. Amaze kwiba agafungwa yarekuwe atungwa nayo yameze. Ubu akaba ageze mu gihugu ca Dubai. Akaba yitwa Bigirimana Claver ariko azwi cyane ku izina rya Jimmy. Uyo twararondeje bimwe bifadika turonka amajwi aho yari karategura ubwicanyi bwokorerwa uyo Viseni umwansi akabava ku izosi. Ntabwo ari ugushikuza, nawe nyine tumwibarije yaratwemereye ko iyo audio yayitanze ariko atangara no kumva tumaze kuba tuyifise. Jimmy yariko aravugana n'uwo tutashoboye kumenya amusaba ko abo arungika baja kugandagura Ndagijimana Vincent bohurira ahitwa Ibanga, ahari ihoteli irimo n'akabare ko mu Kibikira. Nkuko abyivugira muri aya majambo, bikaba byari biteye n'ubwoba kubyumviriza. Umuntu akaca yibaza nimba mu by'ukuri igihugu cubakwa na bene cyo. Uyu Vincent akaba amaze gukora ibitagira uko bingana ku mutumba no muri komine avukamo, mbere n'intara yose muri rusangi, kuko nkuko n'inzandiko zindi twagiye turasoma zibigaragaza no muri komine Gahombo buriro ry'imfuvyi rihari akaba yarabahaye amazi. Ibyo amaze kuhakorera tuzobivuga igihe kirekire kuko twaronse ntaheziwe nyinshi, tugatangazwa n'ukuntu haba biyumvira kumugandagura kugira ngo bamwake ubuzima, maze bamwe bose yahora afasha na rya terambere ry'igihugu yahora agwanira kugira ngo inzego z'igihugu ibigega bya leta na bene bihatorere akoyoko nko ku makori n'amatagisi bose babihombe, bije kuzamura ubutunzi bw'ikindi gihugu. Yizo ndoto z'abariko barifuza kumusesera amaraso. Jimmy arategura inama. Urumva mugabo nimba uwo muntu wawe umwemera umunamwizeye hajaje urabona nari umuntu w'indani naho burya mu nyuma bagiye bashaka nko kumpemukira, mugabo urabona narishikira kandi je ivya haja byose bazi ko ndabizi. Urumva rero kwico kuno umuntu yogikora, hari abantu urumva twari tugorewe hamwe je tuguma tuvugana byose kandi nabo nyene bishikira. Naronse abantu 4 babizigirwa babandi naho hoteramwe umusumara tokubarira ikintu kibanga aba yavuze. Abantu b'injyamunyu 4 bomba mu bankadrere naronsemo umwe muri bajya nabo bo muri security bita ba informateur naronsemo uwundi, barimwo n'uwundi umushefu de chantier mu rya Mukona. Hagaca habaho n'ugenzura rero tujya du stock aca mu rya Mukona, Kivuvu n'Imunege no kumutana. Bomba n'abantu 4 nabo nyene ni njyamunyu no kubera basanzwe bahuze ivyiyumviro. Bomba rero wewe mwopanga ukuntu tuba deplasa mugabo Kayanza bayanse, Ngozi bayanse, n'abapropoje Bugarama baranka, twahurije hagibanga Ibanga mu Kibikira ko ariho boza ngo cwe bakicomekamo. Urumva rero no kuva hariya n'amamoto, imotari uraza amaheririhwa zigabashikana mu Kayanza bagaca batora aga probox kakabashikana Ibanga, kakongera kakabashikana mu Kayanza bavuye Ibanga, akaca bongera agatora amamoto bakigira. Bambariye yuko hoba ejo hoba ejo bisi ivyejo. Urumva vyo bari vyarenze kubera iyo minsi yindi baba bakeneye gose. Hamurabiza abantu barajya baranwa no kubadeplasa kandi bambwije ukuri. Urumva ntiboheba umunsi wose ngo babure n'akanote na gatoyi batahana muhira ko kugura ubufu kwera. Bambwiye ati ivyo ntibikunda. Ivyo byose rero kubiraba ngo bitunganye ucumbwira ndabashiture kandi abantu banje nyene nizigiye. Sawa sawa. Nkuko muvyumvise
iyo ni imvukira yo muri komine Kabarore neza na neza mutumba wa Kivumu. Abatari bake mucamu mumva mbere muramuzi nk'abavuka muri ako karere. Muramubaza inyungu yoshika ko hamwe yo bashesha amaraso yo bavukana mbere ariko akora inka kugwiza iterambere kuri uwo mutumba. Aha ikindi twahavuye tumenya nuko uyu Jimmy atari muri uwo mugambi wenyene. Mu makuru dufise yo mwibanga twashatse gukingira uwaduhaye inkuru kumvuza umutekano wiwe, ariko amwe inzego z'igihugu zobikenera ukaba twobibahereza kugira ngo bakore amatohoza yimbize. Nuko uwo Jimmy bavukana asanzwe ari umusirikare mu gihugu cy'u Rwanda, mbere akaba ari nawe acungereye iyo kontware yegeranye ubutare buvuye ku ruhande rw'u Burundi, aho nyine metero 800 uvuye gahi Kabarore. Muri nape Burundi duti ukubesha sumwuga, twikoze ku buhinga budasanzwe tumenya inkomoko y'ayo majwi Keni yita karayo kugandagura Ndagijimana Vincent, maze nyene kurungika ubwo butumwa ariwe Bigirimana Claver batazira Jimmy aduha audio yariko yishurana n'uwitwa Eric Ndayishimiye, umupolisi yari yigize intumwa ya presidence y'u Burundi yashinzwe kuja gutohoza kuvy'Ikabarore. Tega amatwi audio yararungikiye Bigirimana Claver batazira Jimmy, ari nayo yari karishura ko muri ayo majwi Kenny Claude yatanze. Gawe niho nicyo nashatse kuko numva twavuze ngo dukoresha uburyo ntashaka kumpa amahera. Wewe mvuga ati abantu bari ndani hariya ndani muri ya societe urafise amantene bemeye kuza mugabo tugahurira nk'ahantu ibanga, rero nukubarunkira amahera yo kwideplacer. Ati mfise bane ni abantu aduhaye 400 aduhaye ati ndakubwira yampaye ncanda ya haforo cyeri komera abuze nawe diza kumpa ndayiguha nuva yuko cyangwa message aza kunyandika ndayiguhereza avuga ati abo bantu ati okay kugira ntibiduteze ingorane reka abo bantu bari kwitere bampa makuru nanjye dukorana nabo bagowe nkanje kandi bakorana n'ubu bakore bari ndani kandi babizigwa bari ndani, reka ndabahe mubahe déplacement kugira babe motive uko nyene muze muhurire nk'ibanga. Ati banga bahemeye atapani bugarama ati banga mugabo boca babaza umwe bigibagire mukavugana nka Samedi cyangwa Vandredi taye ko aduha amahera ura ukuntu kimotiva uvuye ko bemeye ari bane yo ku masite yose atandukanye. Ari ati ni benshi cyane mugabo abakomakomeye bari ku masite ane. Ati uwa hose ndakuramo yerema imwe kandi ndani ikora ati nanizi ikorana ubwinka baje bashefa bayitaba abanyumba ambari bande ucuvuga baje bacungera hajyaye mugo ntuvuga amazina ko bataronka amahera. Nisho nashatse kuvuga wowe hamagara abantu kabajana kw'iryo cyuma reka aho byofasha. Nape Burundi imurondeye yashatse gukwepa ko n'uwo Bigirimana Claver batazira Jimmy atawazi, ariko biza kurangira yemeye ko bazinanye. Umva uko vyagenze. Amahoro bwana Eric Ndayishimiye. Mahoro. Jenny Prophet ego ni more Jenny Prophet do muvugana. Nk'abasanzwe ndongo ishiramwe yane agateka kazi na muntu Nape Burundi. Izina dossier iyo bita Ndurenga Deo yadushikiriye muri Kenya namaze gushika ku kazi. Uri muri Kenya? Uwo mwanya tuvugana ndi muri Kenya. Hama biba ngombwa yuko tuyikurikirana. Ariko rero inyuma yaho tukirindira ikizovamwo kubera ibyagiye birigaragaza nk'uko ivuguruza kwagiye kuri garagaza hagati ya Ndagijimana Vincent mu byavuga yagiriza Ndurenga Deo. Byabaye ngombwa yuko tuyikurikirana twivuye inyuma. Ejo mu masaha y'umugoroba niho ntuzenya Ndagijimana Vincent yaturungikiriye audio wandungikiye iminota 12 avuga yuko ngo hari abantu bagomba kumugandagura kuko abona babituye harimo uwo bita shaka ndagira ntagushiriyemo aje nk'ivyo muri komeza tumwe tubikuzanamo kubera ko once yuko dukoresha amajwi yiwawe imbere yuko tubanza kukurondera. Urabona yuko harimo ntuzenya audio ya ntuze ya Bigirimana Claver batazira Jimmy ari Dubai no mwanya tuvugana. Urabona bakoresheje rijyajwi bavuga yuko ngo yarimo aratanga map yabaza kugandagura Ndagijimana Vincent. Uwarikoresheje akaba yitwa Kenny Claude Nduwimana, uno musa avugira Ndagijimana Vincent. Rero twafashe intumbero y'ukurondera uwo ntuzenya Bigirimana Claver kugira tumaze yuko iryo jwi arizi, aca tubwira ati irijwi ndarizi, ariko rero intumbero bari haye yuko twagomba kugandagura umuntu
siyo hingenda barungikire uwo twayemo turavugana tindabahe ni nimero yiwe ni nawe yaduhaye nimero yiwawe urumva niwe yaduhaye nimero yiwawe kubera yuko tudakeneye kuremendereza umuntu ngo uze kumva ibintu biripuka hejuru uvuga ati cyangwa ubone umuntu uza mu nzego z'ubutungane baje kukubwira ati ibi nibiki twahisemo kwanza kukurondera kugira tubanze twikumenyeshe twumve yuko ubizi yuko icyo kiganiro mwakigiranye nawe icyo banza kubivuga ko nimba icyo kiganiro mwarakigiranye na Ntuzenya na Bigirimana Claver kivyo nanjye nazi no Claver ntarunda nazi wanashaka cyiko nari umudandaza eka ariko Claver unyenejeje kundungikira amafoto wamurungikiye yiwanje mubwira ati Tom Professeur uwo Claver urara abahugu mukurikirane ko atwara umuntu ashaka kugira n'abantu urabe neza ko iyo bari mukuru ko ari abantu bagira ibihimbano ugasanga amajwi arahinduye umuntu cyafashe amafoto y'umuntu arahinduye ibyo biramaze kumenyekana cyane ibyo nabyo noje mu kabisa kandi wakoze ko wanyiyumviriye ko bimarira kweri yita guheza kuzigame ndayishimiye urumva uri murambwe ati ntaryuzi kandi yajeje kumndungikana uza screenshot ya nimero yiwawe wejeje kumurungikira ya foto nanje wandungikiye yiwanje umva yuko ngaho jewe ni muri membre itwara groupe de natif Kabarore ndagushuka ndi muadimi wa groupe de natif Kabarore ego Jimmy rero arabizi ukuntu yama yishongora niyo Claver yumvise intaro na nzi ko yitwa Jimmy nuba yuko rero uwo Jimmy ni umuntu yama akunda gutanga ibintu atuvuriye groupe gushana kwego bagiye tugira inama ko mukuramo nimero na groupe inshuro nyinshi abazo nkorera ikibi icyo kibi rero nafise yandikiye ko abana banje bazogira ikibazo ko afise ubwenge bw'isi rero ko nari Dubai ko je tuvugana ngo ndamuzi rero ivyo rikarahimbura audio agira amafoto ngizibi icyo birabizi ko kiramaho twibajije impamvu Kenny Claude Nduwimana acanishamwe abene gihugu arinze gukora iremenanya cyo twokwita atteinte à la sécurité publique cyo naco kikaba ari n'icaha gihanwa twibaza inyungu akura muri uko gucanishamwe abene gihugu ariko tuza kwishura twibaza ko ivyo ashobora kuba bikora kuganezereze Ndagijimana Vincent yamuhaye akazi kugira mwereke ko ari ku kazi ariko arakora ariko aracukura ndetse n'amagara yiwe adashobora kubangamirwa mu gihe bagikorana ariko twagiye kubona ko ikiganiro catanzwe yemeza ko abo bantu bariko barapanga umugambi wo kugandagura Ndagijimana Vincent ko cari kinyoma ceruye haruhande y'ivyo Renape Burundi yacironka n'ayandi makuru adasanzwe aho muza kuyakurikirana ko twashoboye kuganira n'umwe mu bahoze ari abakozi ba Vincent Ndagijimana hafi na hafi ndetse bari no mu bafatanije urugamba rwo kugwanya urudandazo rwa magendo rwakorerwa muri yo ntara ya Kayanza muri komine Kabarore uwo nawe se yundi ni Bigirimana Claver batazira Jimmy ari nawe Kenny Claude Nduwimana yakoresheje amajwi yiwe yemeza ko ari mu barimo baraca umugambi mubisha wo kugandagura uwo Ndagijimana Vincent maza kuhumvira vyinshi kuko aruhande yo kuba umukozi wa Ndagijimana Vincent uwo Bigirimana Claver yarashoboye no kuronswa agashimwe agahawe na leta nkuko nawe nyene naza kuvyivugira arongera kandi akavuga ko amajwi yakoreshejwe na Kenny Claude Nduwimana atayahakana ariko ko insiguro bayahaye atariyo namba nimukurikirane ikiganiro yagiranye na Renape Burundi tukaba twamwakuye ahari mu gisagara ca Dubai. Mwaramutse Bigirimana Claver. Mwaramutse cyane. Ni muri Renape Burundi. Yego. Je muvugana ni Prophet Domunezero. Yego. Hari amajwi amaze iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi y'umumenyesha makuru yitwa Kenny Claude Nduwimana. Asanzwe avugira uwo bita Ndagijimana Vincent. Yego. Haravugwamwo amazina yiwawe yuko ayo majwi yari kakoreshwa apanga ibintu by'ubwicanyi byo kugandagura Ndagijimana Vincent. Ayo majwi woba warayumvise nawe? Murakoze cyane ayo majwi narayumvise. Yoba ari ayiwawe? Aheze nk'indwi ndayumvirije narayumvise amajwi nayiwanje usibye ko icyo bayavuga ko gihushanye cyane n'icyatumye ayo majwi asohoka nta n'isano bifitane. Ayo majwi mwoba mwayahanahanye hariko harabiki vyagenze gute kubabisamiye hagati?
majambo make hari mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze 2021 yego mu magenekerezo ya 2024 na 2027 yego jewe nariko ndagirana ikiganiro n'umupolisi bita Caporal Chef de Police Eric Ndayishimiye batazira Dina avuka mu ntara ya Kayanza komine Kabarore umutumba Ruhinga. Uyu rero jewe nari ngaha mu gihugu cya UAE mu gisagara cya Dubai niwe yatanguye kundondera telefona yego yaranyumvisha ko yahawe akazi gakomeye na presidence y'u Burundi yego yahawe misiyo yo gukora amatohoza ku byariko biravugwa ikabarore cyane cyane ku mutumba wa Kivuvu usanzwe wimbwa ko ubwo butare n'uwo mugwiza atunga Vincent Ndagijimana asanzwe akorera hariho imyidogo ihavugwa ku bantu bariho bidoga ko babimbira munsi y'amazu ko babimbira mu mirima bataronse imizibukiro ibintu byinshi nyene ibikorwa bitariko biragenda neza mu icyo gisata cy'ubutare yego wewe rero yari yambariye yuko bamuhaye iyo misiyo yo gutohoza ayo makuru arabe abantu aca ko botanga ukuri bagaha umuco Sebarundi umukuru w'igihugu yego amajere rero amaze kunshako kuko jewe hariya nawe yahakoreye nahantu nari maze gukorera imyaka 5 nahantu mvuka no kuvuga ibyaho byose nari ndabizi yashimye guca kuri jewe kuko nawe twari tuzinanye yego amaze kunshako rero gera musiguje ibintu byinshi ndamubaza nti nibyo koko bagutumye aransigurira ko bamutumye arambwira ati ntugire ikibazo na kimwe byo tuvugana ni direct ni presidence yabintumye hariho n'amajwi nyene menshi twavuganye anyumvisha ati ngire nje muri presidence mvuga uko twavuganye ngire nje muri presidence ntange raporo ibyo twavuganye hama rero naje ndiyumvira nk'umwene gihugu nari maze igihe numva kamu badutera ko gutunga gatoki cyane gutanga amakuru mu gisata runaka cy'ubuzima bw'igihugu hariho ikitagenda neza ari intererano ikomeye ku mwene gihugu ari we wese cyane cyane mu gufasha mu mugambi w'umukuru w'igihugu wo kunagura ibitariko biragenda neza mu buzima bw'igihugu yego cyane avuga ati sinshobora kwima amakuru Sebarundi sinshobora kwima amakuru presidence y'u Burundi yego ati reka mvuge ku byonzi hama naramuhaye amakuru ibyo nambaza byose naramuhaye amakuru uwo Eric Ndayishimiye yoba yarasanzwe akorera muri presidence byaba byemeza gute namuheruka ari umushoferi uwahoze ari komanda PCR yitwa Roger umuhisi Roger ntabwo yakorera muri presidence nuko nyene umupolisi w'igihugu arinza kubwira ko yahawe misiyo n'urwego nka rujya urumva umupolisi w'igihugu ashobora guhabwa misiyo n'igisata icyo ari cyo cyose cy'igihugu urumva kubyemera nk'umwene gihugu biroroshe mw'ico gihe umaze gutohoza wasanze yari yatumwe na presidence nyene byahavuye bihera gute ukuntu byaje guhera ahanini ngarutse no kwajya amajwi kugira nsohore rijyajwe ndafise irindi giwiwe jewe yari yampaye ariko arambwira ati foromira aka audio kavugamwo ibi nibi by'ukuntu twohurira ibanga nabo bantu baje gutanga amakuru ati kugira nanjye ndagatange muri presidence basohore uburyo yavuga n'amafaranga yavuga yuko ari karasaba ya mission urumva uburyo mission yose igira frais de mission yo y'abantu bazokuga iyo equipe bariko barakorana ico gikorwa yo muri presidence izoduga ibanga kugira ibonane nabo bene igihugu ndashaka kubahuza nabo bagira ibyo babibariza live abana ku matelefone babaza ibyo bashaka byo barabene igihugu basanzwe nabo bakorera muri ivyo by'ubutare byemeze gute barabene igihugu basanzwe bakorera muri ibyo by'ubutare bavuka hariya nyene twakoranye no kuvuga yuko wari ukeneye gutanga mu bo mwakoranye bashaka gutanga amakuru kuri uwo mupolisi yego cyane kuko je nari kure kandi nawe yambwira ati uraba abantu umpuza nabo kugira jewe ekipe kuri kumwe izobone ko ndi ku kazi kuko bansavye yuko bashaka guhura nabo bantu imbona nkubone bafise byinshi bo bibariza kandi mbwira ati muri iyo ekipe harimo na umushefu wo muri cabinet civile yo kwa ex premier ministre Alain Bunyoni yambwira uwitwa rero Bonaventure yitwa Bonaventure ngo avuke Muhanga niwe yambwira ko nawe ari muri abo bashefu bariko barakorana iyo mission
iki kibazo rero ntimwumbaza ngo naje gutohoza gute ngo kugira menye ko ari presidence yamutumye ukuntu naje kubimenya nuko ivyo twavuganye byose yaciye abijyana abiha Ndagijimana Vincent. Ayo makuru pereje yarondewe na n'uwo mupolisi Eric Ndayishimiye ngo yaragamije iki? Ayo makuru icyo yaragamije ntacyo nzi, gusa ngerageje kuraba yoba yaragamije ko Ndagijimana yomenya neza ko hoba hari abantu boba bari tayari kuba bovuga tunenge yoba mu byo yiyagiriza. Nicyo yoba yaragamije. Ikindi nacyo yoba yaragamije yoba yari indandende y'ujya mu polisi yo kuvuga ati reka ndondere amakuru yo bavugwa kuri naka kubera hari ibyo ndamuzi ko hama ndayamushira ndamwereke nti urarabe neza abantu abanaba baravuga ibyawe, baravuga yuko umwanya n'umwanya bo bishikiriza no mu biro by'umukuru w'igihugu ati ndafise amajwi ndafise ibyemeza twarabivuganye narumvise yuko baronse aho bacishijwe kugira bavuga ibyawe bo bivuga ati rero ahubwo mpemba kugira ndagutohoreza amakuru ndakwereke ibyinyegeje inyuma yawe abantu bashobora kuvuga inenge ufise mu kazi ukora. Uko amatwi asumira yarahembesheje miliyoni zishya 12 yahembewe ayo makuru yashoboye kumushikiriza. Haruhande y'ivyo biravugwa yuko Ndagijimana Vincent ngo hari ibikorwa byinshi yakoze by'iterambere, ariko kandi tumwe turatohoza haravugwa yuko ngo hari abana bahitanywe n'ikirombwe batigeze bakugwayo. Ivyo ari cyo biziko no wa urukorera niho naho nkorera mugabe icyo nta birebire ndabiziko. Okay, hama icyo kindi naco kivugwa ku bijyanye nuko nawe ngo wakoze fraude ngo urafatwa bimeze gute? Uravuga yuko nawe wahakijwe muri urwo rugamba nyine rwo kugwanya fraude, byagenze gute? Mu bisanzwe jewe n'ikimwe nakubwira ko ngwa mu gahundwe cyane nkatangara numvise Kenny Claude yamamaza yuko jewe ndi mu bakoze fraude. Nakubariye nimba uno munsi dewo bemera yuko yabaye umukozi wa societe akaba umwizigirwa, abakemera nanjye ko nari umukozi wa societe kandi ntari mu bakozi bato nkuko Kenny yabivuze. Hamwe rero mwabo bakozi ba societe twitwa ko twoba twari hejuru y'abandi twoba ari twe twakora fraude, urumva birateye isoni. Jewe mu kugwanya fraude nakubwiye ko naragwanije fraude bigaragara, abantu bose barabizi, naranabiherewe n'agashimwe. Inyuma yako gashimwe mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa gatatu narahatswe no kubizira, narateguriwe igitero cyo kunyica. Barandasa isaha 4:45 z'ijoro ku mutumba Kivupu mu gacimbiri Gateko. Umugwi wandashe bukeye warafashwe, harashoboye gufatwa abantu batatu n'inkoho bakoresheje irafatwa, barashirira urubanza rw'ikibiriraho, bari mu gashingozi bariko barakora umunyororo. Urayibuka amazina yabo? Ndabibuka amazina, umwe yitwa Ngendakumana Yisa niwe yafatanywe iyo nkoho. Hariho n'undi mugenzi we yitwa Niyo Nkuru Victor, mugabo wewe araheruka gufungurwa, yafungurwe na Ndagijimana Vincent nyene. Bimwe biri no mu byanteye amakenga nkahitamo je guca nta nsubiza akazi, kuko maze kubona ko umugwi wahaswe kunya ku buzima turi mu gikorwa cyo kugwanya fraude. Databuja aciye agaruka agashiramwo uburyo akabafunguza, kuko aramaze gufunguza babiri. Uwo yitwa Niyo Nkuru Victor ubu ni nawe mukozi wiwe wa hafi gose bagendana. Uwundi nawe yitwa Girukwishaka Moyize. Abo baramaze gufungurwa, hasigaye mugasho uwo yafatanywe iyo nkoho. Wewe ngira yaramugiriye ibintu by'amabricolage, ngira ntivyakunze ko baca bamuhana we mugabo amatwa nsumira ngo ari mu kumufunguza. Maze rero kubona ubwo bucuti uwitwa Databuja aciye acudika n'abahaswe kunya ku buzima turi mu gikorwa cyo kugarura ubutunzi bw'igihugu, turi mu kazi ko gucungera nawe n'inyungu ziwiwe. Naciye ngira amakenga, ndavuga none aba bantu ko abafunguje jewe ntibazoca ahubwo bandangiza, niko gutangira yo kwiga imigambi yo guhindura akazi. Ndavuga ahubwo reka ndanungurutse nje guhigira ubuzima handi. Biri mu byanteye intege zo guca mbere mva no mu Burundi, ndavuga reka ndonderera akazi ahandi. Iki gisata cy'ubu butare ko nahatswe kukizira hakwa gupfa, ndiko ndagaruza inyungu z'igihugu, ndiko ndagaruza ubutunzi bw'igihugu. None ko Databuja agarutse agapfunguza bagire bangandagure, reka nkuremwo akarenge, ndakuramo akarenge. Iyo dosiye yanjye iratswe yaciye mu minwe ya parike Kayanza. Turaburana no muri Cour d'appel Ngozi kwa procureur general muri senare isubiramwe imanza ya Ngozi. Ingingo
ingingo ya sentare ya Kayanza iciba ntabanduka igihano kiremezwa bamwe rero abo babiri baheruka gufungurwa muri uyu mwaka bari baciwe igihano kimeze gute uwo yafatanywe nkoho ngenda kumana Isaya yaciriwe imyaka 17 n'igice abandi bari baciriwe imyaka 13 abo babiri baciriwe 13 rero barabarekuye bari baciriwe n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 5 mu umwe 5 n'amajana uko bose bari baciriwe indishi y'imiliyoni 17 bazoha wewe bazoha jewe barayaguhaye nayo bampaye ahubwo nkiri mu kazi databuje yaranshizeko igitutu yuko nkwiye kuja gusinya kwa directeur wa prison yuko ndabakuye kindishi kandi narabikoze ndagenda ndasinya yuko iyo ndishi ndayihebye wewe baza yuko uko kuntu Ndagijimana Vincent ariwe yari na boss wawe yari kuje abantu batso kugandagura bakuziza umurimo wowe murakora witeka wo kugaruza ubutunzi bw'igihugu wibaze uko byavuye kuki kugira ashe gukora ivyo kandi ari usanzwe unamukorera icyo byavuye ko jewe narabona yuko ahubwo nanjye ataneza nshakira gusa narabona yuko hariho kinini cyo bakibyihisha inyuma urumva umutima w'umuntu ni munini kugira umenye cyagambiriye mugabo ni ibintu byanteye amakenga cyane wewe baza yuko iryo gandagurwa giwawe iyo riza gucamwo Ndagijimana Vincent yari kuba akijijiki mu mirimo mwe musanze mukorana ivyo byarangoye gutahura kuko icyo yari kuba kijije ntacyo nzi kuko jewe mu ico gihe bitangiye nakoresha nabona yuko ndiko ndakoresha ubwitange kuko kari akazi k'amaraso nabona yuko ndiko ndakoresha ubwitange kugira ndamushimishe ndamwereke courage mfise mu kazi mugabo naje gutangara mbonye ko adashigikiye igikorwa cyo guhasha abagire banyakubuzima haruhande ibyo bintu byancanze haruhande y'ivyo hari ibintu mwarakoze mu mwijima yoba yarakeneye yuko hatazogera igihe ngo bishira habona ku buryo yifuza kukuzima kiretse niba yarabiteganya kuko kuzobikora ntari mu kazi wiwe kuko jewe urumva ko nari imaze kuba umu informateri azwi leta izi abategetsi bo mu ntara duhana amakuru mu kurwanya iyo fraude kuki kabo bansabira nako gashimwe nababwiye naronse hari banga mwari musangiye ry'akazi yibaza yuko we gutinda ushira habona nta banga twari dusangiye ry'amanyanga vraiment ntari hari ahubwo nimba ari ibindi yo yategura avuga ati nzogira ico nkora uyu muntu tutari kumwe sinzi sino bimwagiriza mugabo nta kintu numva twari twamaze guko nimba yarafite yo kuba akagura imikorera gicyo yo mwako kazi biza Ndagijimana Vincent agati Ndagijimana Vincent nawe we hari ubucuti bumeze gute ugikorera muri ivyo byo kwimba butare yabaye umushefu wanje iyo myaka yose nakoreye muri ico gisata yari shefu wanje direct niwe yagukoresha niwe yankoresha jewe nari umushinguzi w'ubutare nkongera nkaba umukontable w'amafaranga dukoresha mu kugura ubwo butare nari magazine ye comptable mwari mukoranye ikiringo kingana gute mbere yuko muvana twakoranye kuva mu 2016 gushika mu 2021 niho nasezera ku kazi mu mantuza mu majwi ako yakoreshejwe na Kenny Claude Nduwimana sigaye amuvugira aravuga yuko ngo ku kwezi bashaka gushora ngo hagati y'amatoni 25 na 30 y'ubutare wewe wahakoze mwakoranye uwo mwimbo barawushika ko ku kwezi aho nobanje mwibanga ry'akazi nobanje kuvugira societe cyangwa se bari yatwakorana noba ndengereye ahubwo Kenny Claude niwe yobisigura mugabo jewe ndafise ivyo nakira n'ivyo twashora ndabizi ku mwimbo uboneka kuko umwimbo w'ubutare si umwimbu wamaho nimba muri iki kiringo cy'uku kwezi habonetse ibi ejo mu kundi kwezi ntiyashobora kuboneka bya bindi nyene iyo rero wumvishije abantu yuko hariho itoni zamaho buri kwezi ububeshe cyane kuko n'umurimyi w'ikawa ntashobora kukubwira yuko buri mwaka aronka za toni nyene ugereranije mwashaka kuronka umwimbu ungana gute mushoye inyuma y'ukwezi iby'umwimbu ntacyo nabivuga ko cyane biravugwa yuko hari umutama bita Mbonankira Charles umurimyi mworozi mu ntara ya Kayanza afunzwe uno munsi abarizwa mu mpimba mu ibohero ry'Ingozi amakuru adushikira avuga yuko ngo ashobora kuba yarabajijwe ku kintu kijanye n'uko yoba afise amazina y'abagomba kugandagura Ndagijimana Vincent haruhande y'ivyo hari abavuga yuko ifungwa giwe kandi ryo rifitanye isano n'ifungwa ry'umwene gihugu bita Ndurenga Deo hari ico wowe biziko
murakoze icyo ndabizi ko si ikintu kirekire mbona nkira Karoli ndamuzi nk'umurimyi mworozi w'akarorero urenga deho nawe ndamuzi nk'umuntu yakoze umwanya utari muto mu gisata cy'ubutare urumva ko twakora hamwe mbona nkira Karoli rero sinumva igituma aza mu idosiye y'ubutare kuko ntanabuzi ikintu kigeze guhuza mbona nkira Karoli na Ndagijimana Vincent nzi nuko hariho umunsi hariho irengutswa ry'urubanza rya Deo kuri parike yo mu Kayanza Karoli rero nk'umwene gihugu umwe yarari kuri sentare harabayeho amajambo kujya abantu bamuteramiye hanze aravuga bagira amakomantere k'urwo rubanza gopoza Deo na Vincent nawe rero yavuze mu bandi aravuga ati erega Vincent uyu muntu uramurenganya ibi bintu biba bikwiye kugenda ukuntu kumwumviriza uramurenganya uriko uramurenganya mbega komantere y'ijambo ryose yavugiye aho hantu hari mu bantu benshi yavuga ati uriko uramurenganya nico rero yazize urumva Vincent ntiyabyakiriye neza ni naho haciye haziraho rero kudahuza naho ubundi ivyo byo kuvuga ko hariho urutonde rw'abantu bashaka kugandagura Vincent mbona nkira Karoli sinibaza yuko no kwijya mitumba twe tuvuka ko mbona nkira Karoli hari abantu 10 yo bahazi yego okay haruhande y'ivyo nyene tugatse ku kibazo ca ntuza ca Ndurenga Deo ivyo yagezwa yuko yashoye itoni y'ubutare mu gihe bakorana ntuzenya na Ndagijimana Vincent amusanze mu kibanza yarasanzwe akoreramwo hari ico baba wari ubizi ko iyo toni y'ubutare ari ico baba warigeze kuyumva ko yuko ntuzenya Ndurenga Deo yaba yarishoye mu Rwanda mu mwanya nakoreye muri ico gisata jewe ndi mu bantu kuva 2016 twatanguje umugambi wo kugwanya fraude yambukiranya umupaka w'u Burundi no Rwanda ku by'ubutare ndi mu bawitabiriye cyane kuko je narabiherewe n'agashimwe na leta y'u Burundi ukuvuga je nari mu bainformateri ba mbere bagwanya iyo fraude twarakoze birashimwa twari byinshi twagaruje gushika naho baduha agashimwe je agashimwe kaciye kuri konte yiwanje yo muri Kopeke Kayanza abafisa amakenga bo biraba ya konte yanje ni Tranidero nani katri muri Kopeke Kayanza barampaye agashimwe kari gatanzwe nande katanzwe na leta ku bantu batanga amakuru kuko icyo gihe hafashwe amatoni atari make mu kugaruza nyene uwo mwimbo w'igihugu ari kurambukiranya imipaka hari mu mwaka uyohe wawe wibuka ndawibuka cyane hari mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu mpera mu mwezi y'umunani mu kwezi kw'icumi gutyo nukuvuga rero abantu bose bakoze fraude hariya bagiye babihanirwa abafashwe uri n'abahunga bakiruka bose ndabazi nukuvuga Deo aho yaraherereye n'uburyo yakora n'igipolisi cyari kijejwe uwo mwimbo kucungera nta toni y'ubutare jewe nzi yigeze yagirizwa ko yashoye mu Rwanda kuko mu icyo gihe habayeho gushora itoni y'ubutare nibyo kumvikana kuko niyo stock yegeraniriza mu ubwo butare ntiyari bwigere yegeranya ubutare bungana n'itoni nukuvuga hapfa ibiro mu ndwi zibiri hapfa hagati y'ibiro 200 n'ibiro 400 canke 450 zabaye nyinshi gose hari iminsi rero ikwiriye ubwo butare buhari twategezwa guca tugenda tukabupakira je nari mu bazipakira tukabujana aho byagenewe kwegeranirizwa muri stock nkuru ya stock yitwa gute yari stock CDP nukuvuga rero aho Deo yakorera n'ubu horaba mu bitabo kugeza aho hantu habaho ntabwo harigera hegeranirizwa ubutare bungana n'itoni nukuvuga rero uvuze ko Deo yo barakoze fraude y'ubutare bungana n'itoni kandi naho hantu yakorera hatigeze hakira ubutare bungana n'itoni ni ibintu bihushanyijeho n'ivyonze okay wewe wibaza yuko amatati yo bari hagati ya Ndagijimana Vincent na Ndurenga Deo yo bashingiye kuki
amatata hari ashingiye ku nyungu z'akazi. Ashingiye ku nyungu z'akazi kuko Deo aho yakorera Ndurenga Deo ahantu yakorera yahatanguye hava umwimbo muke hanyuma barahapfugurura umwimbo uraduga. Maze kuduga rero niko kuvuga ntuze Ndagijimana Vincent turakakorana. Bamaze gukorana barakoranye igihe kitari gito. Ariko ivyo bataje guhurizamo n'izo nyungu kuko hariho ibiharuro Ndagijimana Vincent yoba yararondeye aronka kw'ico gisata ca Deo nawe akavyanka. Nukuvuga Ndagijimana Vincent yashatse inyungu ndende ku kibanza Deo akoreramo. Yego mu nyuma rero ni no havamwe ivyo byo gupfungwa uyu munsi akaba yari mwarakwiza hafi imisi 328 ari mu mpimba. Nukuvuga rero yuko ntuze iyo uko uravye kuva tugwanya fraude y'ubutare umuntu umwe wenyene mu ntango niwe yafatanywe itoni y'ubutare mu mpera za 2015 bishira 2016. Uwo nawe yari umudandaza w'ubutare ntiyari bwumva umugambi twari tumaze kujya ko kwegeranya ubutare bwose kugira buje mu Burundi. Yari akiri mu nzira ya fraude, yaragura akegeraniriza ubutare mu nzi wiwe agashobora hakurya mu Rwanda. Ukuvuga nta wundi muntu numwe muri raporo zihari naho mubaza umushikiriza manza mu ntara ya Kayanza nta raporo nimwe yakiriye ya fraude y'umuntu yoba yarafatanywe ibiro bishika 500 y'ubutare nta ubaho. Ari haho ntuzenya Ndagijimana Vincent avuga yuko Ndurenga Deo yari umwizigirwa ntuzenya wa societe Komebu akaba ngo yarashinzwe na ntuzenya na stock yagiranizwa mu butare. Hariho stock ya Komebu Ndurenga Deo yarashinzwe. Iyo stock irahari ku mutumba wa Mutana. Uko societe imaze kugwa ahantu ukorera itezwa kuguswiva kugira ntihabe demaguye nk'izo nyene mu nyuma bagiriza umuntu. Baraguha ahantu ushingura ivyo waronse kandi bakashira abapolisi b'igihugu bakwiye. Nukuvuga rero nushaka kwegeranya ubutare ngo buraza ahantu hadacungerewe n'inzego hazwi n'amategeko. Aho hantu rero hariho Deo yabwegeraniriza kandi hari hacungerewe. Uko twe no kubutoraho umuduga kugira upfe ngaho watezwa kugenda urimo umupolisi afise inkoho hari arume hari antenne. Abantu rero hariho urumva ko societe niyo kwemera ko ikuha ikibanza ngo ukoreremo ntinaguhe stock ikoreramo suivi y'ivyo wimbuye. We mwakoranye nabo wabikoreyemwo urazi banga ryaho ryose n'ingene vyari bitunganije. Ruzenya iyo stock ubutare bwajamo bwaba ari ubwa Ndurenga Deo canke bwaba ubwa societe Komebu? Nukuvuga ubutare bubari ubwa societe. Mugabo hariho amasezerano bari barahanye na societe. Usantaje z'ibiro ajana muri societe. Urumva ivyo biro yarakora nimba ari agosoye hari ivyo bita kugosora agosoye abutunganije kuyemo tureze mpirete akavuga ati reka ntumfate bya biro bya societe yaca bijana muri ku biro bikuru bya societe akavuga ati ibiro twavuganye burindwi ngibi ndabishikanye. Ibisigaye rero suivi yabyo yaca ikogwa na cooperative CDP. Urumva byaca biva ngaho kwiyo stock bicungerewe n'igipolisi gushika muri ya stock nkuru ya CDP. Bakabipimura bakamusinyira hariho DRS batanga n'ibitabo bya suivi y'uwo mwimbu bagapimura ibiro azanye bakamwandikira resi bagashirako kashe akabika kuzoshika ubwo butare bwiwe buba suivi gushika ibujumbura kuri comptoire aho babugurishiriza. Nukuvuga bo begeraniriza muri CDP hageze gushora bagashorerwa na Komebu. CDP nyene niyo icibupakira ikabujana kuri comptoire Bujumbura izwi n'amategeko isanzwe icigura ubwo butare. Iyo comptoire yitwa gute? Yitwa BME. BME hama Komebu nayo imeze ikora gute? Komebu ni
sosiyete ifise uburenganzira bwo kwimba burya butare hariya urumva hagiye habaho amasezerano n'ayandi masosiyete nk'uko yagiye ikorana na BME Komebu ni sosiyete mère niyo ya mbere niyo yakanguye kwimba hariya uvuga rero ubu hariko harakorera iyo BME no kuvuga rero ubutare buvuye hariya bwose butegerezwa kuba swivi gushika bushyitse kuri kontwari ya BME bwatewe ko amatage ivyo bita amatage na OBM ikemeza yuko ubutare buvuye muri Kabarore atari fraude bwimbwe ahantu hazwi bugapakirwa gushika ibujumbura kuri sosiyete ya BME no kuvuga rero ntuzenya Ndurenga Deo nubwo yagosora ubutare nta muntu numwe yari afise uruhusha rwo kuja kugurishiriza handi usivye kubucisha muri ntuza muri Komebu bakagenda kubagurishiriza muri ntuzenya muri sosiyete BME nta handi na hamwe boja kubugurishiriza kuko BME nizo tage ntiyozi gushirirako uko buba bwavuye mu karere gatwagwa na Komebu nayo ubu iriko ikorana niyo sosiyete BME urumva umwimbo uhava utegezwa kugenda muri BME tugukengurukire cyane kukanya ufashe ko kutweshwa ku bibazo tukubajije sinzi yuko ico twatwibagiye kukubaza ico mwibagiye kumbaza norenza ko nuko muri rya audio ya yuyu yiyita ngo numumenyesha makuru Kenny Claude cyose ndanamwita umumenyesha makuru kuko umumenyesha makuru w'umwuga akora ibyo afitiye ibimenyetso nuko numvise ko mwirementanya yashoboye gukora yavuze ko jewe mu kuva mwako kazi nigeze gufungwa naje nagirizwa fraud akavuga ko ahubwo mbere maze gufungurwa na nyaze amagara nkaca mpunga ahungira mu gihugu mu gisagara cya Dubai je nagire mbwira abarundi n'amakungu benshi barazi n'ukuntu nakora n'amabanga narinjejwe jewe Kenny Claude bozomubaza itariki nakoreye ko fraud agaca avuga na fraud nafatanywe n'ikibanza nayifataniwemwo n'umuopeji canke umukizamanza yoba yarakoze PV akavuga n'ibiro nafatanywe mu gihe naho noba nagirizwe iyo fraud noba narayikoranye na Ndagijimana Vincent niwe yari databuja kuko naho najya ntacyo nakora ntagikoze ku itegeko giwiwe bitariki 24 z'ukwezi kw'indwi 2021 nashikirije akazi mu mutekano ngira romizero prise shikiriza ibikoresho byose mfise ntanga raporo zose ndazishikiriza Ndagijimana Vincent ndamubwira yuko nsezeye ku kazi nuri indege itariki 29 z'ukwezi kw'indwi haheze indwi imwe gusa ngize romizero prise nsubije akazi k'abandi mumbariza iyo fraud igihe nayikoreye n'igihano noba narahawe canke se ko jewe nokora fraud narinjejwe kubika ubutare simfungwe ngo nciribwe igihano bagaca bandekura nkanyaga amagara mw'icyo gihe iyo fraud noba narinyishigikiwemo n'abantwara mu gihe umwene gihugu wese asanzwe afatanywe na garama 100 akatigwa kandi agakora igihano cyose ubutungane bwa muciri icyo rero ni kinyoma cyambaye ubusa kuko nk'abantu bo mu karere k'Ikabarore bumvise ibintu nk'ibyo baragwa mu gahundwe kuko jewe narinjejwe kubika ubutare amatoni n'amatoni nkabika n'amafaranga kugera k'uyu munota amafaranga na rimwe uwo nakorera anyagiriza nta garama n'imwe nagirizwa naciye ku kibuga cy'indege Bujumbura nasezeye ku kazi mfise inkaratasi zinyemerera kujya mu gihugu cya Dubai nahinduye akazi ngiye gukora ibindi by'iwanjye Kenny Claude rero gufatanya ibi bintu akarementanya ibintu atazi kuko jewe sinibaza ko yuko yoba nakomeye neza kuko iki gisata yaje kuvugira n'ibyo avuga ntabyazi amaze kwagiriza umumagazini ye comptable nkanje ko nakoze fraud nkaca ndabatoroka naciriwe n'igihano cy'imyaka 10 ngo ndayikore mu mpimba na societe ubwayo yayambitse ibara nimba fraud yarakoze umumagazini ye comptable nkanje yarazwi simfungwe mwumva iyo fraud bayigwanya gute mu gihe ikora abantu b'indani nkanje nari uw'indani muri societe okay reka nsubire inyuma gatoya bavuga yuko tugaragazanya kuri ivyo vya fraud bavuga yuko Ndurenga Deo yafatanywe itoni y'ubutare mu nyuma bakamuca amande y'imiliyoni 50 akarihamwe miliyoni 25 akemera yuko azori izindi 25 ico tugomba kubaza sikinde ukurikije ntuzenya valeur canke prix y'intuzenya y'ikiro c'ubutare bwa coltan iyo toni y'ubutare ico gihe
woyiha valeur ingana gute iyo baza kubugurisha akavuga bati turagurishije itoni y'ubutare yavamwo amafaranga angana gute? Murakoze jewe icyo nzi kuri valeur y'ubutare bw'imbwa haji wacu ngo ubutare bwo mu bwoko bwa coltan na casterite no kuvuga kuva mu mwaka wa 2015 gushika uno munsi tuvugana naho byoba ibijabija bya coltan sinumva itoni y'ubutare yogugwa imiliyoni 50 ntibishoboka kuko itoni n'ibiro 1000 urumva ugabuye ni miliyoni 50 ndibaza bazi biharuro neza nako ntafise calculatrice ngo ndabe nosanga ikiro kiri mu bihumbi nka 50 canke ibihumbi 5 sinzi nkora ukuvuga rero ivyo biharuro ntibisa n'itoni na valere y'itoni y'ubutare ni ibintu bihujanye gose kuko ikiro cya coltan ni ikiro kivala entre ibihumbi 80 n'ibihumbi 120 mugwije rero niyo toni sinumva impuhwe umuntu yoca kugirira gose watwaye iyo toni y'ubutare yayigufatanye itonga ririho wacha kugirira impuhwe ngo wishyure imiliyoni 50 nazonje no zishura igice ibyo byo batwaba byega rero kuko kubwanje nk'umuntu asanzwe azi valeur y'ubutare je navyo naho. Urakoze cyane ku makuru duhaye muri Renape Burundi ndabaza yuko nihagira ubundi muco dukenera yuko nitwagutera kamu uzotwitaba. Nzobitaba kuko nagerumva ko namaze kubataka yuko ndi mubashe ubutare mu Rwanda Kenny Claude kandi wewe abivuga neza n'iryo soko ryo mu Rwanda yarasiguye yuko azaho riri ku mutumba w'Inyarusange ngira ngo nawe bamubajije neza bazomubaza icyatumye iryo soko arimenya n'abaguru ubwo butare n'ababucungera ngira ngo nawe yamakubitirayo. Murakoze cyane mugire ibihe byiza. Murakoze namwe. Nahanyu rero banywanyi ba Renape Burundi namwe inshuti z'ubutungane mudahengesha gukurikirana ibiganiro tubatunganiriza kugira commentaire ngaho hasi nimba ari hari yandi makuru muzi arenge yayo duhejeje kubashikiriza bashaka kutwandikira katurungikira ubutumwa bwanyu haba kuri WhatsApp mukandika inimero ikurikira gasaraba ko guteranya 254 79 150 64 plus 254 79 150 64 30 na utaha mu biganiro bindi bitunganya na Renape Burundi mugira umuba mwubahwe Imana ibarinde akarenganyo aho gaturuka kose. Murakoze.